Kuri uyu wa kane igenekezo rya 13 Rusama umwaka wa 2021 niho hahimbazwa umunsi mukuru w'abayisilamu kw'isi yose Eid Fitr. Aho twashika ku kibuga cyo mu Nyakabiga abahuriye abayisilamu bo mwako gace twashoboye kuyaga n'uwararongoye isengesho ngaho ku kibuga cyo mu Nyakabiga Mufti yatubwiye ivy'uyu munsi mukuru. Kuri uno munsi mukuru wa Eid Fitr kandi dukeze abayisilamu bo kw'isi yose kubona Imana itugiye imbere tugaheza amafungo turi mu mahoro ntangere. Ivyo turabishimira Imana, tugasaba Imana mushobora byose ko yo kwakira amafungo yacu, yo kwakira ibisabisho byose twashikirije Imana muri kuno kwezi kw'Randa kwa Ramadhan. Turasabye Imana mushobora byose ko yo bandanye itora ibyaha byacu kandi bandanye dutombereza mu nzira itomo igorotse yo kugamburikira Imana no kwisunga amabwirizwa yayo mu mvugo no mu ngiro. Twagomba rero cyane twibutsa abayisilamu ko uno munsi ari umunsi uhambaye. Ni umunsi aho Imana mushobora byose ibabari ibyaha abantu benshi ikivunga mugabo cyane abemeye kugamburikira Imana muri kuno kwezi kwa Ramadhani n'inyuma y'ukwezi kwa Ramadhani. Uno munsi nivyo bawita mu bayisilamu Eid Fitr, no kuvuga umunsi mukuru ugutangura gufungura ku murango, kuko abayisilamu bari bamaze igihe cy'ukwezi bifunze baterekuriye gufungura ku murango, mbere no kunywa amazi batabirekuriwe ku murango kiretse mu ijoro. Aho rero tukaba ahanini duhamagara abayisilamu gufungura ivy'Imana barekurira no kunywa ivy'Imana barekurira. Ivy'Imana yazije ntibabikoreko kugira ntibaze bonone bacafuza amafunga yabo. Hanini rero tubahamagarira gufungura neza mugabo bagasangira n'inshuti n'ababanyi, bagafasha atagira ico aho bikora, abafise ingorane bose bakabafasha kandi bakaguma bakurikira amabwirizwa yo kwikinya cakiza roho nyanganda corona. Cyane amabwirizo duhabwa n'abaturongoye mu bushanganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida. Ayo mabwirizwa bayagendere mu mvugo no mu ngiro. Twashoboye gushika no kuri paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga ahabereye imisa y'umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Yezu Kirisu ari wo bita Ascension mu kinyamazuru. Patiri twahasanze yararongoye imisa y'uno munsi, yabwiye abakirisu baraho ivy'uyu munsi nuko bagiye kwigenza mw'iyi misi 9 yo gusenga bita Nevene mu kinyamazuru.